iki ni ikimenyetso ca yubile y'icungwa ryacu y'imyaka 2025 kuva Yesu ashitse ngaha kw'isi. Kikaba n'icibutso ca yubile y'imyaka 100 turose abasaseredoti ba mbere b'abarundi kandi bose bavuka ngaha imuyaga. Aba 12 bari ngaha n'amafoto twahavuye turubaka baraheza barayabumba bakurikije ayo mafoto bakurikije isura zabo. Uyari ngaha ni Musenyeri Francisco Gerbois. Musenyeri Francisco Gerbois akaba ari umwepiskopi wa mbere yaduhaye amaparuwase 5 ya mbere: Muyaga, Mugera, Buhonga, Kanyinya na Rugari. Paruwasi yatwara Uburundi aba hariya Tanzania Unyanyembe, nimva yiwe iri hariya Unyanyembe, kuko Uburundi bwarigeze gukukira vikariya ya Unyanyembe. Uyu rero niwe dukesha amaparuwase 5 ya mbere. Niwe mwepiskopi yatanguye guhezagira isi y'Uburundi, niwe yatanguye guhonyora kuri isi y'Uburundi, arayihezagira no gahimeyaga yarahaje araharara akatari gake aremesha abamissionari bagenzi be. Uyu ni Patiri Antoni van der We, nawe ava mu gihugu c'Ubuholande, niwe patiri mukuru wa mbere wa paruwase ya Muyaga. Yaciye ava ngaha agenda no gufasha gushinga paruwase ya Mugera. Uyu rero niwe patiri mukuru wa mbere wa paruwase ya Muyaga. Ntiyabaye patiri mukuru igihe kirekire kuko murumva ko yahavuye aja i Mugera. Uyu ni umukristo yitwa umukristo wa mbere ngaha yitwa Boniface Mbihiye. Boniface Mbihiye yabatijwe ari ku musego, abo mu muryango barase kujya ku bapfumu, baca bahamagara abasaseredoti bakunda kugendera imihana bakiza. Abamissionari barakunda kugendera ingo. None uyu Patiri Antoni acaramubatiza acamwita Boniface. Boniface mu Kilatini kivuga bona umufacere. Yaciye amwita Boniface bona umufacere no kuvuga mwagize neza ko mutagiye ku bapfumu. Bonum ni bien, facere ni faire. Mwagize neza ko mutagiye ku bapfumu, ko mwaciye muhamagara kwa sasedoti. Yahavuye rero aca arakira, baca babona ko abasasedoti bwabo ndi bakiza, abantu baca barakira nibatisimu. Amen. Aho uyu nta foto twari dufise, mugabo ari foto ya mwene wabo niyo twisunze kugira ngo dutore isura yiwe. Uyu ni Patiri Pilipoli Jean-Marie Leopold, yabaye patiri mukuru wa paruwase ya Muyaga imyaka 40. Ariwe dukesha umuhari w'ingendanyi, dukesha intamuheba z'umushamweranda wa Yesu. Niwe yatanguje intamuheba, ugwaruka rwaja mu ngendanyi, hanyuma abakuze bakaja mu ntamuheba z'umushamweranda wa Yesu. Ni nawe dukesha ishure rya mbere ry'Uburundi ryatanguye mu 1907 ryo ngaha Muyaga. Ni nawe dukesha abamenyesha Mana, kuko nk'uyu niwe yarungitse na Ruhuna amurungika za Mugera za Gatonde kubayo umumenyesha Mana, kuko report niwe yatanguje ibintu by'amashuri y'ikabariro n'ivyamenyesha Mana, kandi akabarungika mu mihingo itandukanye. Aho uyu n'umuganwa yitwa Kiraranganya, n'umugore wiwe Kwezi. Uyu nawe n'umuganwa yashimye kubatizwa ku gushaka kwiwe. Abandi ntibari bakira ijambo ry'Imana, abandi ntibari bashotse bakira kuba ibatisimu, ariko we yaciye ashima kubatizwa. N'umuryango w'ucu urabatizwa, aca yinjira muri katekumena, aca mu katekumeni yinjirana akaza arigana n'abandi, araca bugufi arigana n'abandi muri katekisimu. Aca arabatizwa. Abatijwe rero igitangaje, Patiri Poli yabatijwe na Patiri Poli Kiraranganya aca mwita Yozefu.
ati bo Yozefu ndakubatije ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Agiye kuri kwezi nawe amwita Mariya. Mariya ndakubatije ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima. Bakaboneka umuryango wa mbere w'abaganwa waciye utorana umuryango mweranda w'i Nazareti. Bose rero bashobora uyu ni mama Mariya Roza Muyoberwa. Uwa mubikira mumva wa mbere yavuka ngaho Muyaga yabatirijwe ngaha, kandi uyu rero Muyoberwa ni bitangaza ibyiwe. Murabona n'igihe bahezagira isengero, iyo sengero ya Muyaga yahezagiwe itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1917, niho nawe yakomezwa muri mutima mweranda, kuko yahezagiwe na Musenyeri Leoclase arungitswe na Musenyeri Hirte yatanguje abene bikira. None nawe niho yakomezwa muri mutima mweranda y'isengero ya Muyaga yahezagirwa, niho yacakomezwa muri niho azovuga umwana w'umukobwa akavaga Muyaga agenda n'amaguru, Leporo akamuha abamuherekeza, agaca agenda rero kwihebera Imana mu bene bikira. Niba azomubikira wa mbere azomubikira itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu 1922. Nihayezo buke azoca kurikirwa n'uwundi mukobwa yitwa Veronica, azokwitwa Julienne nawe nyine mu bene bikira, nawe azogira indagano 21 z'ukwezi kwa mbere mu 1925. Mugabo we ntazomara umwaka azocapfa. Nuko kwa Magendero aho hakurya nawe nyine w'Umuyaga wongera kabiri aho. None rero uyu niwe yakiriye ubwa mbere iryo banga ryo kwihebera Imana. Uyu ni Patiri Emile Ngendagende ari kumwe na Patrice Ntidendereza, abapatiri babiri ba mbere b'Abarundi kandi bose babatirijwe Muyaga, bose bavukiye Muyaga. Nabo batiwe tariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu 1925. None mu kwezi kwa 12 bazaba bakwikije imyaka 100. Ubu rero turi muri iyo myaka 100. None murabona na etore bambara ikimenyetso cy'ubusaseredoti handitse ko yubire y'imyaka 100. Aba rero ariko bicaye kugira ngo tubibuke guhimbaza yubire y'imyaka 100. Murabyumva babiri bose bavuka ngaha aho. Uyu imiryango ya mbere yatanguye kuba ngaha kavukire na bene Tereza na bene Yozefu. None uyu ni Nyesidoro Imana, umwe mu bene Tereza y'abatanu ba mbere mu Burundi bwacu, n'abavukiye Muyaga batirijwe Muyaga. Nyesidoro Imana umwe muri batanu ba mbere avuka Ikigusu aho hakurya. Uyu ni Yozefu Sambira, umwene Yozefu umwe mu 8 ba mbere avuka nawe ngaha Muyaga, nawe akukira paruwasi ya Muremera aho hirya ubu aho paruwasi Muremera ibonekeye. Akukira rero paruwasi ya Muremera ava mu gisata ca Gasange. Ubu n'umwene Yozefu rero umwe mu 8 ba mbere, kandi ni nawe yatanguye guterwa iryo teka kuko baciye bamushira ko ari umwene Yozefu, baciye bamwita na Yozefu. Urumva niwe yarose iryo teka cyo kwitwa Yozefu muvugiwe Sambira nguyu. Hanyuma uyu ni Musenyeri Ntuyahaga. Musenyeri Ntuyahaga avuka ubu muri paruwasi ya Rusengo, bakukira paruwasi ya Rusengo. Mugabe ico gihe paruwasi ntiyari bwatangure, kuko paruwasi Rusengo yatanguye itariki 1 z'ukwezi kwa 10 mu 1923. Nawe yari yarutse mu 1912. Hanyuma azogira umukatekumeni akukira Muyaga, azogenda batirizwa mu Rusengo, mugagende paruwasi Muyaga mutaga ari umukatekumeni. Muca mwumva rero ingene isi ya Muyaga imera cyane, kubona n'umukatekumeni ava nk'umwepiskopi wa mbere muri uko karere bikomeye. Sawa, murakoze rero. Batirizamwo ikinyene nico babatirijwemo. Kubera iki? Hajya hari umusaraba w'imisugi, niho hari iki. None bari barakivanyeho, naciye ndakizana ndagishira ngaha kugira ngo icaba babatirijwemo kibe kiri imbere yawe.